Ubwami bw'ibikoko, intare, imfyisi n'inkoko. Season ya kabiri igice ca kane nico tugiye kuraba. Ico bitwa kwibagirwa ni urupfu. Umunsi umwe imbere y'urugendo rwo kuja ku muhogo w'ikirere hari ikintu kidasanzwe cabaye. Intare ntoya yavyutse itibuka izina ryayo. Yavyutse ataco yibuka, nayo nyene itiyibuka. Yireba mu kidengeri c'amazi iravuga ati, ndinde kandi ndinde kubera iki ndi hano. Muri ico gihe nyene inkoko itangura kuvuga ibidasobanutse. Inkoko ni nkaho yariko irayaga n'igitutu kitaboneka. Imfyisi yumvise ikintu gitandukanye kidasanzwe. Impumuro y'ubuhendanyi yari hejuru mu kirere. Ivuga n'ijwi rirenga ati, igitutu cinjiye. Umuco w'umwiza ntiwaduteye n'inguvu, ntiwaduteranye inguvu, ntiwatwadatse n'inguvu, waduteyemwo kwibagirwa, watwibagije. Ibikoko byari abarinzi b'ishamba rya Vicagani, kimwe kimwe ku kindi byatanguye kwibagirwa utuntu duto duto. Urukwavu rwibagiwe ingene bwova mwisenga gibuye, mwisenga gibuye ahantu bakorera inama y'ibanga. Inyabo ariyo muzehe kimya yibagiye ubushobozi bwayo bwo kumva no gutwi kwayo yarakwibagiye. Akanyamasyo kibagiye amateka y'ishamba rya Vicagani. Funo, imfyisi y'umusaza wa muzehe Funo, yashite n'ingoga azanye ibabiri dasanzwe ryitwa imbuto yo kwibuka. Aravuga ati, muteme nunyibuke. Aca aha intare ryababi, maze intare imaze kurihekenya amaso yayo yarahindutse nk'umuravyo uca mu maso hayo. Ivuga mwijwi ryanyiganyije isi ati, ndasubiye kumenya uwo ndiwe, ndi intare y'inyenyeri zitatu. Imfyisi ihindukirira mu maso hayo mu kirere aho iraba hejuru ati, inkoko yirabura yarungitse igicu cyo gutahura. Igihe ibikoko bizotangura kwiyibagira ntibizoshobora kugwana, bizohinduka ibitutu. Inkoko imaze gufashwa n'akabuto ko kwibuka isubira mu bwenge bwayo, irasemerera n'ijwi rirenga iti, inyamaswa ziri mw'ishamba, nimwibuke indirimbo zanyu, nimwibuke amazina yanyu, nimwibuke aho mwavuye. Igihuna caragurutse hejuru y'ibiti kiririmba n'ijwi rirenga kiti, uwibagirwa aratsinda. Cavuze ati, uwibagirwa aratsindwa, uwibuka aratsinda imbere y'intambara. Inkoko yirabura iri kure irasemerera n'ijwi rirenga iravuga ati, imbuto yo kwibuka ntiyari mu mupango wacu, muzehe Funo yaduhemukiye, yatugambaniye. Araheza ahamagara umwe mu basuku biwe, mu bakozi biwe, imbwebwe ifise ijwi ry'ikinyoma. Ya nkoko ibwira ya mbwebwe ati, shiramo ijwi rishasha bibagire kandi bashiramo ijwi ribatuma bizera ko bari mu ndoto, kandi washiramo ijwi bibone yuko ari bikoko bisanzwe. Iryo joro iryo shamba ryaratekanye cyane bimwe bidasanzwe, ariko abarinzi ba Vicagani bicaye hamwe batangura guhingura indirimbo yo kwibuka, indirimbo zizoza zirabibutsa. Bitegurira urugendo rw'ukuri, urugendo rwo kuja mu muhogo w'ikirere, kugira ngo bafunge urugi rw'umwiza ibihe bidashira ama ibihe bitazohera. Mbega abarinzi bazoshobora kuguma bibuka mu gihe boba bategwa n'ibinyoma no kwibagirwa? Kandi Funo yoba yarafise intumbero nyayo canke agenda yihishije? Ndabaha ikaze mwese muzorabe igice ca gatanu citwa urugi rudafise urufunguzo. Mbega urugi rudafise urufunguzo ni urugi ugwahe? Kuri ivyo rero ntubagire no kuraba igice ca gatanu. Cyo nakubwira ntubagire kuri subscribe, like na share.